tumenye kandi tumenye ko dutanguye umwaka wa mbere tuja mu isabukuru y'imyaka 75. Ndasubiramo, tubimenye twese tuva tubizi. Uwo mwaka ni isabukuru ya 61. Hahereza igitigiri rimwe. Dutanguye umwaka wa mbere rimwe. Tugenda mu isabukuru y'imyaka 75 Uburundi buzaba bumaze bwikukiye. Uyu mwaka rero umwe wese yigira inama. Ku isabukuru y'imyaka 75 Uburundi kize kiba ari igihugu kitagisaba imfashanyo, ari igihugu gifashanya n'ibindi bihugu. Umwe wese agende mu muryango iwe yiyumvira ico yokora kugira ngo ntasubire kubaho arinze gusaba. Mu 2037 tuze duhure twese twigina tuvuga tuti ubu turi mu isabukuru y'imyaka 75 iheze twikukiye. Umwe wese yumva mu mutima ko yikukiye koko, asigaye yigaba akigaburira. Mu isabukuru y'imyaka 75 tuzoca tuvuga tuti ubu rero tuzora duhimbaza umunsi mukuru w'igihugu, fete nationale. Rero tuzokwaba tuvuga ngo twaragiye mu bukoroni, uno munsi nta numwe ariko aradukoroniza, nimuze dukore gushika aho tuzosiga tuvuga tuti ni umunsi mukuru w'igihugu, so umunsi mukuru wo kwikura ko abatuganje, ntavyo tuzoba tucibuka.